Reka tubaramutse tuvuga ngo mwiriwe cankwe bwakeye bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha murabiye ko ino video nkuko mubibona neza na neza aha hantu twaje ngira benshi murahazi muriko murahabona ni ahantu basanzwe bita Intobwe commune ni Gitega province ni Gitega uno munsi twagendeye ahantu basanzwe bagira ibintu byo kuyanga ingurube. Murahabona n'ahantu hari agasantre keza ukeneye umucopo w'ingurube sinzi ko bawitwa umucopo sinzi ko bakwita AKABENZI arashobora kubona hano hantu akabona ukungene hameze. Tubibutsa neza yuko iki ari ca kiganiro kugatumba iwacu mukamusanze mugikurikirana kuri TV kuri Madudu Pro TV ku rubuga rwa YouTube. Novuga ngo twagiye rero tugiye kuraba umuntu bavuga ko yanditse amateka menshi bamwita Yandabire. Cameraman twagiye kugira ngo kumbure uwo mutama dushobore kumubona ahantu aherereye. Back from the dead. Tega matwi icambere tubanze tumuramutse turabaramukije batama. Amahoro. Mumeze neza cyane. Ego turakomeye. Ego. Reka abantu bariko baratwumviriza mu bidondore mubabwire akazina kanyu kumbure naho tubasanze twebyoshika tukabakumbure twabivuze kutariko. Mboje akazina kiwanje bwegu nitwa Nshimirimana Agricole. Ariko kenshi bantazira Yandabire ko niryo zina bakunze kumenya ko cyane no kuvuga n'izina riranga akazi bari ntaziriye mu buryo bw'akazi niryo bazi cyane Yandabire iryo Yandabire ryoba ryaje riva kuki ryaje rivahe irya Yandabire harabaye ibihe twarimwo bigoye cyane hanyuma abariye ntibandihe mugaroje nanje kubera nari mfita uburambe mu kazi naciye niga ubuhinga bw'uko ndababwira ati ndakongera mugabo ucuyampa imbere hakaza umugoye cyane yiborerewe kumbe hari utuyoga tumeze neza cyane muhendahenda cyabwiye ngo Yandabire buhoro buhoro kugira ngo ntacyumva kumenga nanje ndamutwaye cyane kaca karaza kazina kaca karaboneka. Okay murakoze cyane mbega watanga uvuga Yandabire uravuga yuko haza nk'abantu baborewe ukavuga ngo Yandabire washobora kubwira abantu neza na neza akazi usanzwe ukora. Jewe akazi sanzwe nkora mu buzimi wanje nsanzwe ndumudandaza w'ingurube. Iyi ntara y'Igitega igira gatatu nkoreyemwo ibi by'ingurube. No kuvuga nahereye muri Rirare ya Bujumbura nakorera hajya mu kinama ca Mubimbi. Ijya soko ndayitswimwo cyane n'abadandaza babo bari bapfa mu Kamenge baranzi cyane. Mvuye mu kinama ca Mubimbi naciye nza gukorera imuramvya hajya kuri centre ahantu bita mu Masango. Narakoreye ikiringo kingana nk'imyaka 8. Mvuye mu Masango naciye nza ngaho Igitega. Hana Igitega ndakora imyaka 11. Ahantu mwaho hose wakoreye imyaka myinshi ni Gitega ndibaza. Imuramvya Igitega niho nkora imyaka myinshi kuko naho nciye ngira ko no kuhaba. Ubu waramaze kuvuga ati aha ni muhira byaraheze neza na neza umusanzwe muvuka he? Je nsanzwe ndimvukira Nyezina y'Imuramvya. Commune Kiganda umusozi Matyazo intara ni Muramvya. Navuye rero Imuramvya nchanja gukorera Ibujumbura. Nchandagaruka nchandakorera Imuramvya. Cyo Muramvya ugaruka ubuje ngaho Igitega. Ubundi ngaho Igitega. Murakoze cyane ngira mwumvise imyidondoro yiwe uno mutama hanyuma kumbure tukaba tugomba dutangure kuganira mutama muba mufise umuryango wa ungana gute? Jewe unye no kuvuga mfita umuryango ugizwe n'abana 9. Abo bana 9 mukaba mutunzwe n'umwuga nyene usanzwe wo kumbure ukuyanga ingurube. Mu bisanzwe je umwuga nyezina untunze niwo kuyanga ingurube nubwo umugore aja mu ndimo akarima atewe intege n'ingurube kuko amase arazimvye.
y'ikizungu arazimbye n'ay'ikirundi arazimbye abakozi bakazimba ariko ivyo byose arashobora kubironka bivuye mu ngurube akaca yimbura neza. Kumbure woba umaze imyaka ingana gute muri kino gikorwa? Iki gikorwa ndiko ndagiharuramo imyaka 30. Kuko jewe mfita imyaka 49. Ndumva uri muri babatama bagize bavuga bagize bahashitse. Yego nukuri ndabifitamwe uburambe kandi urumva no gukura ko nkuze ibi inye kandi si cyane nturakura gose aracasika yindi imyaka nkiyo irenga. Ibinye nabitangwe mfite imyaka 13. Ni kera. Nagiye kubebera umuntu niga ntaje kubitwa nkashaya ngo sinzosubire kumbabura kugera n'ishure ndayita mpunga abavyeyi kugira bareke kunkubita nidegemvye. Yego ariko barandetse ndidegemvya mubisanzwe nasako nabananiye bavuga ati yatunaniye baraheberana. Yari inzira yo kwinjira mu gikorwa cawe kawaida. Namaze kubona ko kimfitira kamaro. Umwana w'imyaka 13 abari muto cyane. Muga narazana udufaranga nashobora kuzana amafaranga ashika 60 ku munsi. 60 y'ico gihe yari amahera menshi cyane. Aho hari nka ryari no kuvuga aho onye hari ugereranya kuko ngiranuka ivyibuka neza cyane ariko hari nko mu 90. Mu 90 imbere yuko intambara y'93 itera nari muri ibi nari naramaze guta ishure nari umwana w'umusore agereranye. Nari narataye ishure nza gukora ibi kugera nuno munsi nkora ibi. No mu bana ngira hari abamaze gutorana imyuga babiri bamaze kuba bagufasha gukora kano kazi. Umwe we yarasohotse kandi yasohotse akora ibi kandi yasohowe n'ibi nyene. Nawe yo bakorera ngaha kereka ipare cankwe akorera mu yindi ntara? Nawe nyene akorera ngaha turakorana. Mbega dufashe igihe umaze mwaka kazi kumbure ko gukora kino gikorwa cyo kuyanga ingurube nta ikintu woba warabonye mu buzima wovuga woshima cabaye woba warashitse ko nk'inyungu kanaka mu buzima cyoba kihari? Kirahari gose. Jewe umugore nkiva muhira namaze kuzana umugore yaje asanga nkora ibi. Nararimye umurima w'amashu candagurisha 40,000. Kubera nari nsanganywe uyu mwuga ariko ngize mariage umutaho curasubira inyuma. Ndimye ayo mashu ndonse 40,000 naciye mbwira umugore nti jewe ko ndonse 40,000 niga biratangura nirimwe. Burarima ngiye muri aka kazi. Aho hari nko mu 90 aho onye no kuvuga hari mu 98. Niho naciye ntangura gukorana n'abandi bahungu turarondera ingurube tuzimanukana mu kinama ca Mubimbi. Ndateba ndiyunguruza ndaronka. Aho mwagenda n'amaguru? Twagenda mu misozi n'amaguru mugato tukaca tuzipakira ku ikaburimbi tukaca dugana n'ikinga. Sawa. Twacha tutsidugana n'amakinga tukazimanukana ibujumbura amatuvuyo tukaca buke tusubira guhiga twashora kuwa kabiri no kuwa gatanu. Ndateba rero ndiyunguruza ndaronka umutahe wiwanje. Izo nta musanzwe ndabishima kuko izo ntara zitatu nakoreyemwo n'ubwibarabara ryanciriye mwimuramvya nta nahame navuye ntubatse no ngaho urabona ndiko ndahubaka. Mbega dufashe yuko kumbure ku gihe dufate wo bumaze ndumva n'igihe kinini ya cyane. Hariho nta ntambamye wigeze guhura nayo ku buzima hamwe yaho wovuga ati je bino bintu ngoma ndabihagarike? Intambamyi zarigeze kuba cyane. No kuvuga nk'imurambya harateyeyo ingwara yazo ziramera nk'izihonye. Zihonye byacu bisaba ko tuja kuzihiga mu ntara zakure bikadusaba deparasema nini. Tukaca dushika duhomba. Uko kunguruza byatumwa nuko iyo intara ishobora kubirimwo nkeya cyane. Muga muramvye twarayibayemwo cyane kandi turibamwo mu buzima bwiza kuko yo irafitamwo isoko. Deri ntambamye nyamukuru. Nukuba mu ntara itari mu isoko iremamwo ingurube. Nta Gitega mu isanzwe nta soko ihari. Ingurube. Iyi bitare turayizi n'igihiza turayizi mugijamwo ntonto. Aha mu Gitega nta yihari. Gitega yose twasanze haratugoye cyane gukorera kubera tasokiriyo. Kubisanzwe iyo ni intambamye ya mbere ishobora kuba ihaba gushika nuno munsi.
iyindi ntambamyi igira kabiri ushobora gusanga abakiriya twebwe nk'ubu turanguza 6,000 ariko abakiriya turafite intambamyi badashobora kumenya ko tugira nayo kubera ingurube dushobora kuyigura tugereranya n'amaso tukagereranya ibiro iza kugira tutapimye ariko tuyishikanya aha tukaca dushobora kuyipima ku kilo ugasanga ibiro ni bike nk'ibyo wagereranyamo bigashobora gukeha cyane ugasanga birakeshe iyo ni yindi ntambamyi bivanye n'ukuntu n'ibiryo byazo ushobora gusanga bitameze neza zitaronka ibikwiye nk'uko kuntu ibitegwa byazimbye ingurube zo ntizishikirwa cyazishikirwa n'intica ntikize bikaca bituma zigira ibiro bike cyane nk'ubu turi muri iyi ntambamyi kuvaho ibitegwa bizimbiye n'ibitungwa abantu bariye nabi n'ibitungwa bijya nabi bigatuma bitagira ibiro kubera ibyo basigaje barabihaye ingurube zikarya muga nk'ubu abantu ntibagisigaza kuko nabo ntibaronka ibyo nabo ntibakwigwa iyo ni yindi ntambamyi rero tubona hanini muri aka kazi hanyuma kumbure nagomba nkubarize akantu kamwe sinzi ko ari nko kukubaza cyangwa ari nk'akantu hoteli intege imbere yuko tubandanye hariho abantu bashobora gukora ikintu bakagikora imyaka mike yagikora umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ahuye n'intambamyi agaca yumva arabihebye ngo ibi bintu ndabona ntaho bija agaca biheba ukazosanga arinza shikana mu myaka nk'iyo ufise yahereye ku myaka nka 15 cyangwa 20 atakintu arashika ko mu buzima kubera kwiranda cyangwa gucika intege abona yuko umenga yarihenze mugabo we ibanga wakoresheje kugira kumbure ushobore kumara igihe nk'iki ukivumiriye ukiri muri ibi kandi bikaba bigutunze ukabubona ko by'ukuri ari ubuzima uhanurika abantu bameze nk'uko ibi inye birafitamwo ibanga kuko utabikozemwo igihe kirekire ntushobora no kugereranya na gato cyangwa ngo watse no kwatsa ku biro iza gupima canke ku kuntu twebwe nk'ubu mu nzara twamaze kwiga turamenya yuko nazo zishonje zitagira ibiro bo iri banga kugereranya ko hateye inzara twebwe nk'ubu turaribona kandi turabizibonamwo kandi turiko turahomba ariko turazi ko ishobora guhera cyangwa ikagabanuka nazo zigashikirwa abatabizi baguye muri iri banga twebwe tuzibonana batabimenyereye bariko barahomba cyane yani nabo baca biranda bagaca babiheba baca banabiheba mu mwanya muto cyane ariko twebwe nk'ubu turiko turavumiriya turinanata kugira urabona inzara nk'ubu duharage tugira twere tubona ko ishobora kugabanuka ibitungwa navyo bikaca bironka ibiryo bikwiye n'abantu bakaronka ibikwiye tugaca tubandanya akazi kacu bimeze neza zikaca zisubira kuri rwa rugero zariko hakirinja hanyuma kumbure ndabona yuko umwanya twasabye usa n'uri kuregereza turangiza ariko twashaka kumbure tugende tuganiriye kino kintu wavuze ko ari intambamyi ya mbere mushobora guhura nayo yuko ngaha atasoko ihari y'ingurube iyo ni intambamyi ya mbere hariho iyindi wavuze yuko dushobora guhomba bivanye n'inzara yazo kwico kintu intambamyi igira gatatu nuku kuntu dushobora guhomba mu biro cyane bivanye n'ingene zidafungura bigaca bituma tuyoberwa ibiro ziza kugira kandi abakiriya ntibabwira ko yagize ibiro bike ariko igiciro kiguma ari cyakindi ntituduza nka kujya kundi kwabadandaza akurikirana kudandaza yisunze uko yaranguye iyo ni intambamyi mbega kujya kuntu dufate nk'ukujya kuntu inkoko zifise ibiryo inka zikagira ibintu baziha by'amantuze ko nibagiye ukuntu bavyita ariko ngira sinzi nawe ko bizi kubera ukorera mu ngurube ariko igitungwa cyose kirafise ibiryo mbega ingurube nta bintu by'ibiryo byo zifise kiretse ibi basigaza biba abantu bahejeje kurya zirabifise nazonye nibyo bita amasondori hariho n'ibindi biva ku minoteri bijya basyamwe ingano n'ibibasyamwe umuceri ibyo n'ibiryo byazo ariko nabyo urabona byarazimbye nabyo ku rugero runini yego
urabona ubona ingano n'umuceri byazimbye nabijya byaciye bizimba cyane kuko nk'isondori yahora ku mahera 300 ubigeze ku 800 umva ko yaduze cyane byarazimbye bigaca bituma ufite ingurube ishobora kurya ibiro 2 gaca yisondeka ikiro kimwe kugira ngo ibeho ariko nayo nubwo iba yarakuze icisubira inyuma tuyipimye dusanga itagira ibiro mbega woshobora kumbure kino kiganiro dukora kirarabwa n'abantu benshi batandukanye hariho n'abarongozi bacu b'igihugu bakiraba hariho n'abandi basanzwe kumbure babiraba benshi gose mbega nka wewe nk'akajambo wovuga kajanye no ku bantu bajejwe ibintu kumbure by'ibidandazwa by'amasoko bashinga amasoko y'ibintu kanaka bidandazwa nta kajambo basaba kubyerekeye ko mubura ukuntu mushobora kurangura zino ngurube zanyu twebwe nk'ico twosaba nk'abadusumba canke abaturongoye canke ababishoboye boduterera canke boba bafashije cyane nkamwe botanga isoko nziza y'ingurube hamwe umunyagihugu ayishorerayo mu gihe mu mihana tubuze tukaja ku isoko canke mu gihe tutararonka izo tuba turakoresha ino ukaca usimba ku isoko utinje kuraba ko zoba zikiriyo cyo kama witeguye umunsi kana kirarema hari gihe natwe turatinya urabona ntidushobora gusaba n'ingurane abandi badandaza raja muri banki agasaba ingurane twebwe uyisabye hogera kuzoyisubiza utarana yaronka ce wahombye kumva zuko ucubura ibidandazwa kandi ucurangura gake mu ndwi canke mu kwezi urahurangurira nk'ubu mugomba kurangura murashobora kugenda ahantu kure cyane ngira kuko murambona kenshi ingurube zincako n'amakinga iki aho murambona kenshi nka zigenda n'imiduga mwe ntibibagora kugira muzishikane ngaha aho muba mukorera biratugora gose kuko twiyunguruza n'amamoto kumva zuko tudashobora kuronka nyinshi nuwo bafise uburyo ntashobora kuronka nyinshi ngo apakize imodoka uronka kamukacu pakiza n'imoto nk'iyi bitoroho byazimbye uho twagiriye ubuntu bimaze iminsi bihari nkiyo byazimbye hoho duca dukorera naho nyene mu bundi buhombe bivanye n'ukuntu twiyunguruza ku mahera menshi mbega aha hantu hawukorera ko tubona umenga hasa n'ahantu hahinyegeje ukuntu urashobora kuburonka abakiriya bihagije Ego abakiriya baraza kuko ibi inye nije nabitanguje cyane nko ngaha igitega benshi bari bamenyereye kubaga ingurube bakaca bayotsa bakiyokereza ariko twebwe nanje nari nsanzwe nsanganywe ubu buhinga bwo kurangutsa abotsa kenshi ntibaja mu misozi kuzana ingurube naho bogenda baronkanye bumva ca bakorera hafi cyane ariko je ndarangutsa nkapimisha abotsa bakaca baja kotsa hanyuma nanje nkaca nsubira kurondera izindi mbe ntizishika zigahera umukiriyaje agashobora kubura nk'izo yoshobora gutwara oya ivyo ntibikunda gushika cyane kuko urumva nk'iyi minsi dukoze bukeye mbanziti abakiriya mfise naba nshobora nanje guca niruka kugira bakwigwe ndashobora kuba naronse nka zibiri muga mfise abakiriye batwara imwe nca ndababagira iyimwe iyindi nkayibaga bukeye nkaziganya kugira ngo kumbe hirya yejo canke jo hagihe mba ntazoronka n'iyindi naturonkera imari nka tubiri abakiriya nyime nca ndayibika nkabaha imwe iyindi nkaca ndayibaga bukeye hari n'igihe rero izohera naronse yindi reka novuga kumbure tusa n'abasozera kino kiganiro ugire akajambo kamwe ubwiye abantu hariho kumbure ibyo nabajije hariho kumbure n'ibyo ntoba nabajije nk'ikintu kumbure washobora kubwira abantu cerekeye nibanga ry'igiko gukora kuvuga ibanga ry'igikorwa nkora benshi barabibona cyane kwa komeza nyene bihomba tukamenya umwaka biriko birahomba tukaca tunamenya igituma bihomba n'ukuntu duca dukora benshi boza barabibaza abenshi barabibaza tukabibasigurira ingene bimeze bo akajambo kanyuma nako twari twakavuze nkamwe badufashije tukaronka isoko aho turangurira nabyo byoba bikomeye cyane kandi babafashije ikintu kinini abayangayanga b'ingurube kumbure rero novuga ati Mutama Yandabire arakoze cyane mwumvise akazina yabandabire aho kavuye urumva ngo aguhaye akabrochette avuga atangura ngo Yandabire nibyo
yego urumva kwa mutamuriha imbere. Reka Mutama rero tugushimire, wakoze cyane ku kanya waduhaye. namwe murakoze. Yego nibaza yuko kumbure nitwagaruka uri kuraranguza izo ngurube uwo munsi mu gatondo uzotwakira bakanabibona ukungene usanzwe ubikora. yego tuzobakira. Yego cyane. Hanyuma nibaza yuko bariko baradukurikirana bumvise intambamye nyamukuri hari isoko y'ingurube irakenewe. Isoko y'ingurube Gitega nga muri commune Gitega irakenewe. Iyi inka ntihakenewe inka n'impene gusa n'intama, y'ingurube irakenewe. Reka rero tuvuge ngo mwakoze mwebwe mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana, nibaza yuko aho muri mwubahwe mumererwe neza, mubandanye mudukurikirana, tubaha kino kiganiro kenshi bidatevye mu ndwi mwama mwagikurikiranye. Nibaza yuko kumbure mutadebukirwa muhakura byinshi cyane mukwiye gukora. Mwumvise yuko mu buzima bisaba kuvumiriya, apana gukora akantu kamwe ngo ucutaha ngo ndabihevye ngo ndahombye ngo ndatashe. Mwumvise imyaka 30 irenga ari karakora kino gikorwa, nuba aragikora ubu kiramubeshejeho n'umuryango wiwe n'abandi benshi yahaye akazi. Mwabyumvise yuko bitera bije imbere cyane. Reka rero kumbure tubashimire dusaba Mutama akajambo yogenda bwiye ino TV ya Madudu Pro TV ica ku rubuga rwa YouTube. Twebwe no kuvuga akajambo kanyuma no hanyuma muratsotugendera muzoze muramenya byinshi, tuzoza turabwira byinshi byo tuzoza turabona bitagenda neza, tuzoza turabwira. Murakoze namwe, reka tubashimire, mwakoze Mutama, tuvuga ati naho ubutaha, bye bye.